hariho ibintu bine ngira ndababwire duhagurukire nitwabishobora Uburundi buzabutekanye. Duhagurukira amahoro n'umutekano atanumwe asigaye inyuma. Ico kibi cyambere mu bintu ndabatekereye. Amahoro n'umutekano ntibishobora kumvikana ko umuntu ashobora kuva Bujumbura akaba ku mutumba munaka akica abantu agasubira akigira. Kubera iki mutigeze mubona ko ari umuntu mushasha ngo mumenye yaje gukora. Byo biraba umuntu agenda agatega imodoka abantu b'ingenzi akigira ubudoge nko kumenya igihugu nikigira bene igihugu bagicungereye. Duhagurukire amahoro n'umutekano. Ni habi kibi kibaye inkozi zikibi zifatwe muhaguruke mufashanye n'abajejwe umutekano abajejwe ubutungane baciza ngo ndagonde tumubashengeze nabo nyene muze murabivuga muti turabonye ahantu bacirwa ngo ndagonde mubonye uwo barenganije muvuga kuko ivyo byose nivyo bihungabanya amahoro n'umutekano kwa hantu hatagira ubutungane nta mahoro haba abantu baca bihora baca batangura kwihora hatagira ubutungane amahoro abagiye. Duhagurukire ubutungane mu gihugu cyacu. Duhagurukire intwari bereye. Nagiye intara zose sigura ingene umurongozi yo kwigenza. Mugabo umenga biherera muri ico cumba twabivugiyemo. Ntivyumvikana yuko umwene gihugu agenda gusaba ko umukuru w'igihugu amutunganiriza ku vyabaye mu ikomine. Ntivyumvikana. Musitanteri niwe yari gutonda ati vyananiye akaja kwabura amatari ati je ndafise ikibazo cananiye gutorera umuti hanyuma abura amatari akagidonadona buke kimunaniye nawe akaba ari watonda ku mukuru w'igihugu. Iyo rero mbonye abene gihugu bitura umukuru w'igihugu bavyerekana ko nta mukuru w'umutumba abaho nta musitanteri abaho nta bura amatari abaho. Duhagurukire rero iterambere mu gihugu. Guhagurukira iterambere mu gihugu nta handi bihera atari uko umwe wese agira icakoze. Amarigara umuntu wirigara nawe nyene ujya yirirwa yica atacakora tumucira umukenye tumwereke ko ari imbura amaboko. Hariho ingeso iharawe aho basigaye bavuga ngo uba mu nzu ya nyakatsi ngo ni ntaho nikora ari umugabo afise amaguru n'amaboko ngo kwa mu nzu ya nyakatsi ngo ni ntaho nikora si ntaho nikora genda mu mubaze kubera ikiwe byakunaniye kubaka inzu no kubera bari kinebwe ntaho nikora nujya muntu w'umukehabwenge ujya muntu amugaye ku buryo ataco yokora nujya muntu w'umutama n'umutamakaza atakigira buzukuru bamusenyera n'udukwi ujya niwe ntaho nikora. Turakeneye rero ko tubona abantu ntaho nikora bukuri ku mitumba yose kugira ngo uburongozi bw'igihugu burabe ingene bubafasha burya ntimugire ngo ni benshi. Ugasanga nk'umutamakazi afise umukobwa cyangwa umuhungu akorera igihugu ahembwa mugabo kaza wumva ngo ni ntaho nikora tuzoca duhana uwo muntu yari kumufasha yiswe ntaho nikora afise umuhungu cyangwa umukobwa asanzwe ahembwa abayeho neza twe tuzoca tumuraba ari umukozi wa leta ntazosubira tuca tumwirukana mu manota tuzotanga bizojamo. Hariho abantu nk'ubu nyina we abakozi ba leta bagenda bakicara i Bujumbura zamura bashengeza natwe zoce tubirukana baduke mubona atakintu na kimwe ariko akorera iwabo citerambere murazoza muramwandika hanyuma bidushikiriye tuzoca tumuduza ku ngufu none tumukura muri kiya kibanza ariko ntaca duka kwazoba yase kugira iterambere iwabo tuzomuduza ku ngufu muze murarereka iterambere turigwanire hamwe umuntu wese muza murahura yiyaga umugani. Mu minsi iza tugirishije amanama tuzoba tuti kugira ubaze ikibazo banzo uvuga ico wakoze wewe